Iza, 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 yaduhamagara. Bakunzi ba Axia Vibes TV, karibu mu kiganiro canyu Pati ndakwibarize. Dufashanye kwigumira mu mudiho w'ijambo ry'Imana. Muri ano mahindago y'isi, karibu Pati, utubere umutumire kandi uturamukirize n'abakunzi ba Axia Vibes TV. Bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije aho mutumbereye hose, abari mu bisagara, abari mu ntara za ruguru, ndaramukije abari mu Bwiza, abari mu Buyenzi, abari ku Mutanga Nord, Mutanga Sud, abari mu Kanyosha, turafise abari mu buruhuko, abari mu Kibenga, Kinindo, Nyabugete, ego no mu ntara rero za ruguru, za Kayanza, za Rutana, za Muramvya n'izindi. Bakunzi ba Axia Vibes TV mwese, muri no mu bihugu bitandukanye, muri Afrika, i Buraya, muri Amerika, muri Oceania, muri Aziya, ndabagumbiriye mwese mw'izina ry'umukama wacu Yezu Kristo, umwungere mwiza. Ego twizere ko intasho ibashikiriye. Je ndavyizeye cyane. Ego cyane. None Gapati, murimuka ico mwemereye abakunzi ba Axia Vibes TV. Ego ndacibuka mugabo rero kugira ngo abaje uno munsi ntitubapfindanire ko banza unyibutse ico twagize ubuheruka. Je namaze kucibuka. Wamaze kucibuka. Ego icambere umengo kwari kuraba ikintu umuco mwiza wubakiye mu karanga k'abarundi. Ukwemera koza kubakira. None ubuheruka uwo muco mwiza twatanze. Urazi Gapati, sinshaka kucibagira ko naragumanye ko nifuza yuko kwinjira cane kugira ntahure. Wagumanye inyota. Nagumanye inyota. Ego ku kintu c'izina, amazina twitwa, amazina abavyeyi baduhaye. Ati nk'abantu biswe ba Gito, ba Mwikomo, none nk'ayo mazina ari mu mugambi. Ba mbwa zose. Ego. Gaziramuka. Ego, narakubwiye yuko tuzorondera abashakashatsi, ariko jewe nagejeje yuko nasanze amazina yose burya haba harimo mu mugambi mwiza Imana icisha ku bavyeyi batwibarutse. Ikiri kuri ndacumva ko nta muvyeyi atifuza guha izina umwana wiwe ryiza. Ego. Gusa ni muri ako karangano uyo muco w'ikirundi umuntu adatora, ngira ngo bigaca bitunanira gutahura, ukumva udashitse aho umuntu yashatse gushika kuri iyo zina umuntu yahaye umwana. Ego cane. Tuzobigaruka ko nibaza ko ari na ca kiyago c'abavyeyi n'abana kugira ngo bategere igituma ciri zina ca ririya ego, kuko harimwo ubumana, harimwo umuco udasanzwe ufatanye n'imico y'ikirundi. Ego ndumva yuko rero mukurikirana, natanguye mvuga indamutso hama nja kw'izina. Uno munsi rero nagira nsubire ntange umuco mwiza, ukwemera Kristu koza gutsindagira, kuryohora gatoyi, kuduza, ariko umuco usanzwe uri mu mico y'ikirundi, mu mico kama. Uyo muco nawo uri mu mpande zibiri zifatanye. Umuco wo gutumira no kugemura. Umuco wo gutumira no kugemura. Kugemura, kuramukanya umuntu yikoreye. Ego. Umuco wo gutumira, ugushishira. Ego cane. Gutumira n'umuco w'ikirundi.
n'umuco w'ikirundi, gutumira wahishije akagwa, gutumira umuntu kuko hari akanyamuneza wumva utokwisangiza. Vyerekana ko mu mico y'ikirundi harimo uyo muco mwiza ukutigunga no kwigungana. Ego umuntu akumva ko yahishije impeke, sinzi mbega iwanyu barenga cyane rwose Padi. ego kumva ko yahishije impeke, akumva ko yahishije akagwa, akumva yuko agaheza agatumira ababanyi mbere hari n'abashika no ku mitumba ya kure. Umuntu agahisha akagwa nkajya ku iparuwase mu Kike, agatumira n'abari Nyarumanga, agatumira n'abari mu Rukina. Urumva umuco wo gutumira ni umuco werekana urwo rukundo, werekana uko gusangira, abanyarwanda bavuga gusabana. Gutumira ni umuco two kubakirako cane mu gutsinda ubunibunu. No musi Inkuru Nziza niho igaruka kuri Yezu atubwira ati mwirinde ubunibunu. Bikajana rero no kugemura kumva kugemura ni birafatanye n'uyo muco mwiza nawo nyene wo gusangira, ukumva yuko urugo rutokwirirwa rutavuye mw'ingemu ija kwa naka. Uca wibuka wa munyokuru, wa muvyeyi w'ahantu hari aho yakunda kubwira abuzukuru canke abana akidoga ati urugo birarenza ata nkoko zivuye muri uru rugo. Urumva ico ni ikintu dusanga mu muco w'ikirundi, ku buryo rero n'uwugemuriye mu mihingo myinshi niyagusubije inkoko nawe usanga yagusubirijemwo. Atari abantu nyene usanga ibintu bitameze neza, ariko ni umuco no mu gisagara. Twebwe abavyeyi baba bazanye bakuye ruguru, baza baratubwira ari ivyo vyo gutumira. Nibaze ko no mu gisagara ntavyo vyo kugana vyariho, ariko arasanga nk'abantu baja gukorera ruguru, yazanye umufuko w'amakara akaca avuga ati nimuhereza ababanyi amakara naka na naka. Nazanye igitoke kurako ihano, canke bagemuriye bava ba ruguru, ugasanga rero ababanyi kwizero no kwizero murahanye, murasangiye. Hanyuma rero gutumira vyari biriho mu gisagara, ariko vyamuka kuri uyo muco. Rero ndabipfurije kuzirikana cane kuri iyo mico idutuma twumva yuko ubukristu butaba buzanye ibintu bishasha bitagira aho bifatiye. Mu mico yacu kama hariho ibintu vyiza Imana yanditsemwo, ku buryo usanga dufise Imana mu mico itari mike. Inkuru Nziza rero ishobora igaheza ikubakirako itarinze gufuta vyose. Oya nukuri uyo n'umuco mweranda. Ego murakoze cane Padi. Padi, ejo hiriwe urubanza muri Ekleziya, kwari urubanza nyabaki ku bataronse akanya ko kuba mu basabamana y'ejo? Rwari urubanza rwo kumenyesha inkuru nziza, wari umunsi mpuzamakungu wo kumenyesha inkuru nziza muri Ekleziya. None ga Padi, sabwe wari umunsi wo kumenyesha, iminsi yose si yo kumenyesha inkuru nziza? Ni iminsi yose yo kumenyesha inkuru nziza, ariko kubera haba ibintu vyinshi, twebwe tukaba dufise ubwenge burya butoyi, tukaba tudashobora kwiyumvirira ibintu vyose icarimwe. Ekleziya zigafata umunsi umwe ikawushiramwo ico ciyumviro kugira ngo tuciyumvire ko cane, tugihimbaze, naho no mu yindi minsi tuba duhamagariwe kubandanya tumenyesha. Padi, reka nimba atari ibanga ndabasabe muducire ku mayange ingene mwahimbaje uwo munsi mukuru. Ingene twahimbaje uyo munsi mukuru, murabona n'umunsi mukuru ushika mu kwezi kw'icumi, ukwezi kw'irozari.
ni ukuvuga ko Bikira Mariya ari we mu misiyonari wa mbere yatubyariye inkuru nziza, tubyariye inkuru nziza tugemurira abantu, yatubyariye ubutumwa bwiza. Rero ku munsi w'Imana ugira gatatu Eklezia yarategekanije umunsi mukuru wo kumenyesha inkuru nziza, aho tuzirikana ibijanye n'iyo nkuru nziza, tukazirikana n'ibijanye n'ivyofasha bigashigikira abamenyesha iyo nkuru nziza. Rero aho duherereye twarifatikanije n'Eklezia yose mu guhimbaza uyo munsi mukuru, tuca duheraho ku munsi wa gatandatu turasangira igisabisho c'ishapure mu muryango, turasangira kubana n'umuvyeyi Bikira Mariya kugira ngo adufashe. Niwe yakiriye Yezu, araheza aramutanga ubwa mbere hano ku isi. Rero uri kumwe na Bikira Mariya utanga Yezu we. Turasangira agashapure ku munsi wa gatandatu, hanyuma turaheza turamara isaha turiko turaraba abamisiyonari, b'abarayike, b'abapatiri baja hirya no hino kugira ngo umwe wese ategere yuko mwibatisimu yacitse umumisiyonari. Ego cane. Ego hama rero hanyuma kuwa Mungu turaheza nyene turaba mu kiganiro kitwibutsa inama y'umuryango iri kiraba y'Eklezia, aho Eklezia igerageza kuzirikana ingene mu bunywanyi bw'abayigize yobandanya igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza mu bunywanyi bwa bose bakumva ko bari kumwe, kandi umwe wese akumva ko afise ico ahamagariwe muri Eklezia. Muri iyo ngendo Eklezia igaheza ikabandanya imenyesha inkuru nziza ino si ya none. Turetse turabiganira ko iyo sinode iri kiraba kuri ubwo buryo bwo gutambukira hamwe mu kumenyesha inkuru nziza. Ikiganiro cari gihimbaye cane, haraba n'ibibazo bitandukanye, tuca turinjira mu nkuka y'imisa, aho umukama yaciye atuzanira n'umusaserodoti ari mu kiruhuko hano mu bihugu vya Buraya, aja ava muri archidiyoseze nkuru ya Kigali, Patiri Gaspard. Umukama muduhezagire cane. Kurumva rero tuca turahimbagwa rwose, duhejeje turasangira kuko ubutumwa ntibushoboka dusanzaye turi kure na kure. Muri wa muco wo gusangira, tugasangira utw'umwe wese yagemuye. Ego murumva ko cari ikinyenga kidasanzwe. None Gapati, ufatiye kw'ijambo wagaburiye abakristo ejo, duhe ivyiyumviro bikeya vyodufasha kuguma mu kinyenga co kumenyesha inkuru nziza. Ego murakoze cane. Amajambo twasangiye ejo twasangiye bifatiye ko umunsi mukuru kumenyesha inkuru nziza wari umunsi mukuru udasanzwe, ko twebwe twitwa Mission Catholique Burundo-Rwandaise en Suède. Urumva ko kantu ko kumenyesha inkuru nziza kari kuri karanga muntu yacu. Naho n'amaparuwasi ahamagariwe kumenyesha inkuru nziza, naho n'imigwi n'imiyare, ariko urumva twebwe muri iki gisata wari umunsi mukuru twiyumvamo cane. Twaciye rero dufata igisomwa kimwe mu bisomwa Eklezia y'u Burundi no mu Rwanda idutegekaniriza kuri uyo munsi. Hanyuma kivuye mu gisabo cy'umuhanuzi Izaya, avuga ati kuri uyo mutumba batuzohahurira twese, ati ntawe uzoba gitera intambara, amacumu azohinduka, nta bantu bazoba bagitera umudugararo. Ngiki cy'ubutumwa bwiza burondera yuko urwanko rutsindwa. Amen. Turetse rero turakira n'igisomwa ca kabiri c'indwi ya 29 cari gitegekanije ku isi yose. Turiko tuzirikana ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi, ko Yezu Kristu ari umusaserodoti mukuru ariko yuzuye imbabazi, tutotinya kumwegera kuko yuzuye imbabazi atujana heza. Hanyuma rero nkuru nziza tuca dufata ijambo rya Papa
rya papa aho yatwibutsa ati haguruka mugende mutumire abantu mu bugeni. Ubwo bugeni nabo bukaba ubugeni bw'umwagazi. Ngayo amajambo rero twazirikanye, sinzi yuko mwonkundira nkagira ivyiyumviro bikeyi nkuyemwo. Ni ukuri wowe ukoze cyane rwose, turaguteze amatwi. Murakoze rwose. Icyumviro ca mbere twogikura, mbega wari umuhari uwuhe muri ekleziya? Nari umusaveri. Wari umusaveri. Turaramukije abasaveri bose iyo bari. Ariko sinashaka kugikura mu muhari w'abasaveri, nashaka kugikura mu muhari w'ingendanyi. Icivugo c'ingendanyi ni senga, sangira, igore, ubintumwa. Rero kuri uyu munsi mukuru kumenyesha inkuru nziza, kumva yuko uba umumisionari wabanje kwemera kuba ingendanyi ya Yezu Kristo. Wabanje kwemera kuba umugendanyi wiwe, akakwigisha ku munsi akakunyengetera, ugaheza ukamubera intumwa y'urukundo ugerageza kwakira buri munsi. Icyumviro rero ca mbere nico, tube ingendanyi, abigishwa b'abamisiyonari. Ntituje kuba abamisiyonari twabanje kwikura kuwo tuja kumenyesha. Tumugendanire, atugaburire, atwigishe buri munsi, kandi Yezu arakwigisha gushika no kw'isegonda ya nyuma kugira uve ngaha no kw'isi. Ibyo bintu asaza yiga. Ego cyane. Ico kintu rero ni iciyumviro muri ino ndwi twogerageza. Ivyo rero biri muri kwa kuja mu nkuka y'imisa buri munsi, biri muri ka gasabisho ko mu gatondo, ku mugoroba, biri muri ka gashapure dusangira n'abana, kugumana na Yezu. Biri rero no mu kuba mw'ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niho vy'ukuri Yezu atwigishiriza, akatugira abagendanyi b'abamisiyonari, abigishwa b'abamisiyonari. Gira ico ciyumviro muracumbise. Hakaba rero iciyumviro ca kabiri. Murumva inkuru nziza, wibaza iyo nkuru nziza dutwara rinde? Inkuru nziza dutwara muri twebwe? Dutwara dushiriye abantu. Kwari umunsi mukuru wo kumenyesha inkuru nziza. Ni ukumenyesha Yezu, umwana w'Imana. Kumenyesha Yezu. Rero muri ino ndwi twibuke yuko ari umunsi mukuru wo kumenyesha inkuru nziza. Iyo nkuru nziza nayo niyo wewe ubwa mbere kumva ko wakunzwe, kandi ukundwa, kandi uzokundwa. Ivyo rero ntibibe kuvyiyumvamo mu mutwe gusa, ukabivukamwo, hanyuma ukaca ugenda ugana imico itandukanye bivuye aho umukama bakurungitse. Hari abarungika mu mabohero, hari abarungika muri Sudani, mwarabibonye. Hari abariko ararungika muri Gaza uyu munsi, muri Ukraine, muri este ya Congo. Hari abarungika mu bihugu za Gabon hirya no hino. Aho rero akurungitse ukama wibuka ko inkuru nziza ya mbere ushiriye abantu ari ukubabwira ko bakunzwe. Umuntu wese yarakunzwe. Ino si ishobora kubimwibagiza kubera ibiharimwo. Rero abatwara ubutumwa bwiza ntibaba bagiye ubwa mbere kuvuga ngo muragowe, ngo muzokabona. No, inkuru nziza ya mbere dutwaye ni ukubwira abantu ko bakundwa. Yaradukunze, niwe yadukunze ubwa mbere, kandi akabandanya adukunda n'uyu munsi. Rero amajambo yo kubivugamwo umuntu aca aza arayazirikana muri kwa kuguma uri umwigishwa wa Yezu. Urumva kuja kubivuga muri medicine interne biratandukanye no kuja kubivuga
mw'isoko mw'isoko biratandukanye no kuja kubivuga muri reanimation, uja kubivuga mu gasho, uja kubivuga mu kambi y'impunzi. Aho rero niho umuntu aheza akazirikana mu kuguma ari umwigishwa wa Yezu, kwabo iyo mice yose Yezu yarahuye nayo, arayibwira ubutumwa bwiza, arayibera inkuru nziza. Ego, ico ciyumviro rero kirakomeye gose ko iyo tuvuga ngo umunsi mukuru kumenyesha inkuru nziza, turaza ko ari amajambo, ari ubumenyi umuntu agenda atwaye, ari ibikorwa ubwa mbere umuntu agenda atwaye. Oya, niyo nuko kuba warakunzwe kandi ukumva ko urwo rukundo atacoza kirutsinda canke kirusambura muri wewe, ugaheza ugashira uyo mwizera abandi, uyo mwizera ukavyara ibikorwa bifadika bijanye no kumenyesha inkuru nziza. Arabubaka amashure, arabubaka amarerero y'imfuvyi, arabagira ibikorwa vy'amakoperative yo guteza imbere abantu, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Reka uyu munsi ngeze aho, kuko nari nabanje gufata akanya ko kuvuga amajambo twafashe ejo, nkasozerera kuko benshi bazirikanye ijambo rya Yezu avuga ati ushaka kuba mukuru nabe umusuku w'abandi. Nohereza ngaho mvuga nti umumisionari muri uko kugumana na Yezu nta kindi amuha atari urucanco rw'ubwishime. Ego, kuko iyo umuntu yibagije ko kumenyesha Yezu birimo nk'ubutegetsi, naho ubona rero tuca tuguma tujyanira muri ekleziya, kuko tuba twarahuvye, twamenye Yezu utari we. Rero tuhamenye neza aho hantu. Ushaka kuba umumisionari yemere kuba umusuku, yemere kuba ugamburuka, agamburukira kiliziya. Urakoze cyane Pati. Ese twokwama twibuka ko twakunzwe, hama tukishura tuti Mukama ndi hano nuntume. Ego cyane. Ego, ivyo bintu birahimbaye kandi birahambaye. None numva umengo no gusaba inyongera ngo ubutongeje abayagaye Pati. Numva ko utanguye kumenya imyibutsa yofasha muri evangelization. Oya, imyibutsa ndayizi, uraza aho navukiye ko tuvuga ikirundi kidateye amazi. Ikirundi kitagira kw'ivumbi. Ego, inyongera mbega yobiyahe? Inyongera ni ijambo twamye turayaga n'umuntu araho, tuvuga twese turabona hari ibintu tubona, ariko twese tukabibona tukabivuga, ntihagire ugira ico abikorako. Nk'iki kintu c'uko twese tubona ingene inabi ari nyawita imbere. Ingene inabi ari nyawita imbere. Ingene inabi umengo hariyo akantu kagasuma kifise muri twebwe, niyo tuyibonye kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, ibindi byose uca ushira iruhande. Nkubavuze ati byacitse ahanaka. Nivyo umuntu atangura kuraba. Nivyo umuntu atangura kuraba. Naka yatutse naka. Rero jewe nyongera muri uku kwezi kumenyesha inkuru nziza, nuko umuntu wese yokumva ko urwo rugamba aruhamagariwe. Urugamba rw'uko hagize ijambo uvuga, wovuga ijambo rishika ku nyota uryumvirije, ijambo ryubaka uryumvirije. Ndabatuye ikigabane ca kane c'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abanyefezi. Nibyo turiko turazirikana ndetse hagati mu ndwi. Mu mpera yaryo aravuga ati ntimushavuze mutima mweranda, muri mwebwe ubukazi, umwikomo, induru n'ibindi mwene ivyo nimubivemwo, ariko mukundane, mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi muri Kristo Yezu. Rero igihe twumva ivyo bintu vy'inabi, umwe wese areke kubona yuko umengo nuko bitegerezwa kuba. Muri kuno kwezi ko kumenyesha inkuru nziza, umwe wese yipime ingene
arondera inkuru nziza ubwa mbere, imbere y'uko kumbure kubera kiriyozite ashobora guca kuri ibyo bibi. Umwe wese yipime, agira intambara, ari mu kibano, ari muri ibi by'amateleviziyo, ibi bintu byo kuri YouTube n'iki. Abantu mwese cyane cyane twebwe turi mu kwezi kw'irozari no kumenyesha inkuru nziza, umwe wese agira intambara, araba ingene uku kwezi kw'icumi woza uramara umunsi 90% wabihebeye inkuru nziza, amajambo meza. Hanyuma kubera nyene tukigwana na shetani, niwagira amagara make ugatsindwa, ariko uca usubira wibyukiranye, uvuga uti muri kuno kwezi navuze ko ata bintu by'ibiharadabu nzoza ndaja kuraba canke mvuge. Niyo nyongera numva nobaha, kuko emaze iminsi mvuga ndi none ga Mukama nyene dutsindwe ko ndatamwe kumva abantu bavuga ati nuko bimeze, kandi kugira ngo umuntu acuruze muri ino si, yunguke muri ino si, ngo nuko biteza kugenda. Rero numva umengo dutegerezwa kuba muri iyo ntambara y'ineza, nituruhe mu kugira ineza, mu kumenyesha ineza, muri ya nkuru nziza, kumenyesha inkuru nziza. Ego pa, turakoze cyane. Ubu naho dufashe kwagura umutima, udushikane i Roma kwa Papa no mu bindi bice byo ku isi yose. Ego cyane, murakoze rwose. I Roma kwa Papa naho nyene barahimbaje umunsi mukuru kumenyesha inkuru nziza, kandi nk'uko twavyibukanije hariko haraba ya nama y'umuryango, synode sur la synodalité, kuvuga inama y'umuryango y'ukuraba ingene twoba mu butumwa tunywanye, umwe wese arangura ico umuhamagaro wiwe umurekurira. Turi mu bumwe, communion, participation, navyumva hamwe umuntu n'ukuri ata usigara inyuma. Iyo nama rero irikiraba, kandi ni inama y'ugusabira cyane kugira ngo habe Pentecote nshasha. Pentecote ibandanya ari nshasha kuri abo bose bakiriye mutima mweranda atugira intumwa. Rero Papa yarakiriye mu mugwi w'aberanda abantu batari bake bashika kuri 14 nyamba niyenze. Ego uyo mugenzo wo kwakira aberanda muri kiliziya bitwibutsa ryasangira ry'aberanda, bigahita bikanadushigikira muri kina. Ariko ndavuga hari abantu bavuga ngo nta karorero keza kahari, abantu bose barabaye nabi. Oya, ekereziya iratwibutsa yuko hagati yacu hari abantu baguma bagwana bashigikiwe n'inema y'Imana. Nico gituma rero iheza ikazirikana ku buzima bw'ababatijwe batari bake bushobora kutubera akarorero, bikatwibutsa yuko natwe dushobora kugwana iyi ngwano y'ukwanka inabi, iyi ngwano y'ukwanka kuba abashikiriza inkuru mbi, tukaba abashikiriza inkuru nziza. Twakire rero abo beranda. Muri abo beranda harimwo umupatiri w'umumisionari yashinze imiryango, harimwo abamaratiri bahariya muri Moyen-Orient, hari Damas ariko arabera ingwano zitari nke hagati y'abanya-Israeli n'abanya-Palestina n'ibihugu by'Abarabu bitandukanye. Ego abo bamaratiri n'ubu bariho muri zirya ngwano, usanga baguma barondera ineza. Rero abakurikiye amakuru y'i Roma kwa Papa, ico cabaye igihe ciza cyo kwibuka yuko abadutanze imbere baduhamagarira kutaruha muri uru rugendo turimwo rwo kubandanya tuba abakiriye inkuru nziza, kandi bagerageza kuyibamwo ku munsi, kuko twese duhamagariwe kuba beranda. Rero twishime mu Mukama kuba hari abakristu bene wacu badusabira, batubera mu ngoro mw'ijuru, kuko natwe nibwo bugeni
nibwo bugeni duhamagariye, bwa bugeni bw'umwagazi, bwa bugeni bw'umwagazi. Ego cane nico mbona no basangiza kijanye n'iyo sinode, hama nuko kwakirwa kw'aberanda, twibuka yuko twese umuhamagaro wacu ari uwo kubaberanda, akeza abapatiri bo muri diyoseze ya Bujumbura bariko baragira umwiherero, kimwe twita retraite, bagafata umwanya bagasubira kuba abagendanya bigishwa. Abapatiri barahamagariwe kwigisha, ariko bariko barafata iminsi bari kumwe n'umwepiskopi n'indongozi z'ekleziya muri iyo diyoseze yacu ya Bujumbura, bakicara bakumviriza Yezu kugira ngo bashobore kuja kumumenyesha. Biraryoshe cane rero usanze abasaserdoti bafashe umwanya bagahagarika vyose bakaja kumviriza umusaserdoti mukuru. Kaca ndavyipfuriza n'abakristu bose, kuko mwibatisimu twese twacitse abasaserdoti, abami n'abahanuzi. Amen, amen. Ego. Urakoze cyane Pati. Ni jewe ndabakengurukiye. Ego bakunzi ba Axia Vibes TV, aha niho dusozereye kino kiganiro cacu. Pati ndakwibariza, mubandanye mugira ukwezi kwiza kw'irozari no kumenyesha inkuru nziza. Ino mbonesha kure yacu idufashe twese kugabanya icuka kibi kiva mu majambo ataroranye, yakiteka abandi. Ico kintu tukigwanire gose. Gira morale mu gufyonda kuri subscribe, s'abone muri benshi. Tubeshuze abavuga kuri YouTube baharaba gusa ibirimwo inkuru zicyoza canke zaka iteka abandi. Twibutse bose yuko kuri Axia Vibes TV duhana iteka twese, atanumwe avuyemwo. Gira iteka muri abana b'Imana. Bye bye. Bye bye.